umugisha n'uhoraho yari mu ijuru n'isi. Kitondo dusangira amajambo dusanga mu gitabo cy'Umusiguzi igice c'indwi umurongo wa 2 haravuga ngo ni byiza kuja mu nzu y'abagandaye kuruta kuja mu nzu y'abatumire kuko ari ryo herezo ry'abantu bose kandi uwukiriho abishira ku mutima. Dusangirira ijambo rivuga ngo wiyumvire kw'iherezo ryawe. Aya majambo yanditswe n'umunyabwenge yitwa Salomo. Aya majambo asa n'ukumengo yarayacuritse kuko womengo ni byiza kuja mu nzu aho bagutumiye, ariko we yavuze ngo ni byiza kuja mu nzu y'abagandaye kuruta kuja mu nzu y'abatumire. Mu minsi mikuru baragutumira ukagenda kandi ubuzi ko bagutumiriye ibyiza, ariko mu nzu y'abagandaye na utumira uwundi uritumira ukagenda gushigikira abagandaye. Na Yobu yari yarabimenye. Usomye muri Yobu mu gice ca mbere ku murongo wa 5 haravuga yuko igihe cyose abana biwe bagiye mu minsi mikuru ngo bukeye yacaza kubatangira ibimazi kugira ngo abeze abasabira imbabazi, uko Yobu yaribwira ngo muri iyo minsi mikuru bashobora kuba bacumuye. Waruzi ko byoroshe gucumurira mu minsi mikuru, kuko mu minsi mikuru muragenda mugatwenga mukanezerwa mukavuga amajambo atandukanye, biroroha. Ariko muri kino gihe winjiye mu nzu yaho bagandaye, usomye ku murongo wa 14 muri kino gice nyene havuga ngo ku munsi w'amarushwa wiyumvire. Ugiye mu nzu yaho bagandaye haba ari ku munsi w'amarushwa, haba ari ku munsi w'ibibazo, ikintu ca mbere ukora uriyumvira. Ni vyiza uyu munsi ko umuntu wese yiyumvira kw'iherezo ryiwe. Iherezo rirakomeye gusumba itanguriro. Hariho ubundi buzima bushasha umuntu abagiyemwo, ariko kandi bugiherezo rijana n'urubanza. Iyo rero hari ikigandaro ni igihe ciza cyo kwiyumvira, mbega iherezo ryanje nirihe. Umuntu wese muri kajya gacerere muri rijya tuze yiyumvira kubijanye n'urupfu, akiyumvira nanje mbega nopfa vyogenda gute. Rero byo bavyiza cyane cyane muri no misi tubona ibihe bisa nibigoye, tubona by'ukuri yuko Yesu asa n'uri hafi kuza, turavye biriko biraba. Ni vyiza ko twihutira kuja mu nzu z'abagandaye gusumba mu misi mikuru. Mu misi mikuru biroroshe gucumurirayo, mu misi mikuru uvuga ivyari byo byose, ariko mu nzu y'abagandaye sinkuriza arizo zose zivugwa, ahubwo haba gacerere habituze. Muri ako gacerere rero Salomo yaranditse ku murongo wa 14 aravuga ngo ku munsi w'amarushwa, uwo munsi w'ikigandaro wiyumvire. Mbega aha Salomo yavuga ngo wiyumvire kuki? Yavuga ngo wiyumvire kubijanye nawe n'iherezo ryawe, kubijanye n'ibyo bibazo uburimwo. Harashobora kuba urupfu canke bikaba ibindi bibazo, ariko ijambo twasomye ryavuze kugandara, bisigura jewe hano ko ndiko ndashimikira ku rupfu. Jewe iri jambo narisomye kugira ngo ndakwibutse wiyumvire kw'iherezo ryawe. Uravye ibihe imisi ni mibi, imisi irahita vuba, wiyumvire ngo mbega nzorangiza gute. Kwiruka inyuma y'ibintu uyu munsi ni vyiza, gukora akazi ni vyiza, ariko ugakora uri kuriyumvira ngo mbega iherezo ryanje rizobirihe, nzorangiza neza canke nzorangiza nabi. Burya iherezo turaritegura bicitwa uyu munsi. Mu kuritegura no kubaha Imana uyu munsi, mu gutegura iherezo ryawe no gukora ibikorwa vyiza byo kugororoka uyu munsi, nukuri wariteguye ucuga umugavye hanyuma ukazorangiza neza. Wiyumvire kw'iherezo ryawe, kandi rero ngo kugira ugiyumvire ko ngo byo wavyiza ugiye uragendera mu mazu y'abagandaye gusumba kuja mu misi mikuru. Rero nagira ndakwifuriza inshuti yanje muri bino bihe turimwo, ibidutwara muri no misi ni vyinshi cyane, ariko ubikore byose wiyumvira kubijanye n'iherezo ryawe. Ibintu uri kurakora ubona vyotuma ugira iherezo ribi, ubireke uhindure, ukora ikintu cyose cyotuma uzogira iherezo ryiza. Gupfa twese tuzopfa, ariko igikomeye no kurangiza. Uzorangiza neza canke uzorangiza nabi. Aho rero ni kibazo kuri wewe, ni kibazo kuri jewe. Tuvyiyumvireko kandi tunavyitegurire. Imana ibahezagire.